ndabaramukije mwese abakunzi ba Emotion Talent TV. Ni Abdul Uwimana abaramutsa kwa kundi nkuko bisanzwe muri gwa rukundo ndababwira nti mukore subscribe, like, share na comment, tubandanye twumvikana tugenda neza dukorana neza muri bwa bumwe. So uyu munsi rero kwanza mbanze nisegure kubera yuko hari haheze iminsi mikeyi tudakora ibiganiro canke tudashirako ibiganiro bishasha, ariko hari kumvo zuko turiko turarondera ahantu heza twokorera hatworohereza kugira ngo tuze turabaha ibiganiro bikwiye. Suko tuba twabuze aho dukorera, suko tuba twabuze ivyo tubabwira, ibikorwa birahari na cane cane ku bakunzi ba FRDC canke abagenzi ba Congo. Nukuri twababwira yuko ibintu bimeze neza cyane. So muri iki kiganiro rero muraza kumva byinshi, na cane cane ko murabizi neza yuko narigize iminsi ntabaha amakuru akwiye, ntabaha amakuru, ariko muguma mwumva ibintu bicicikana hirya no hino. Ngira nti abantu bakibaza, hariho abari muri groupe ya WhatsApp ya Emotion Talent bo barabashije kumbaza ati none mutabimeze gute ko abo hakurya y'amazi bakaze. Nanje nkababwira nti zijya anye n'intambara zo kuri social media. Intambara zo kuri social media ku by'ukuri tutabeshanye barazitsinda cyane, murabizi. Aho ntitwo bahaririza. So muri aka kanya rero reka tuje muri Congo. Muri Congo turavuga ku bintu byinshi, cyane cyane ku mirongo yo ku rugamba. Mutega amatwi, mwumviriza amakuru, kandi iki kiganiro ndakubwire nimba ufyonze kuri iki kiganiro ukaba utanguye kucumviriza, ndagusabe ucumviriza ugiheze niho uza kumenya ibyo twavuze. Ego. So tugiye muri Congo rero kubijanye n'intambara muri ko murabona, abantu bamwe bavuga ati FRDC yakubiswe. Ni hatari kabisa. Reka twinjire gutya imbere yuko tuvuga ku mirongo yo ku rugamba, kuko bujya buri kiyago cyose gifise intango kikagira n'iherezo. Reka tubanze tuje twikubite muri Amerika. Hariho umuntu bita Michael Rubio. Michael Rubio ngira muramuzi, ni umunyamerika, n'ivyo ajejwe ngira ngo murabizi. Mu minsi heze yari yahamagawe na Sena ya Amerika, na cane cane ku bibazo by'intambara Amerika irimwo, haba ahantu henshi hatandukanye, cyane cyane nko muri Irani, mugabo hanyuma baravuga no ku kibazo ca Congo. Ku kibazo ca Congo, Michael Rubio yavuze yuko inyenzi canke RDF zifise kuzova muri Congo hagati na hagati mu kwezi kw'indwi. Muri uku kwezi kw'indwi tugire tujemo twimirije, no kuvuga hagati mu kwezi kw'indwi inkotanyi zizoba ziriko zirava muri Congo. Ariko arongera aranavuga ati kubera ko Kagame turamuzi, tuguma tumucungira hafi, no kuvuga ngo ibintu byacu, ibikoresho byacu bimuri hagufi, canke amaso yacu amuriko, kugira ngo ntahindure umwambaro ngo akure uwa RDF yambare uwa M23. Ni bya bindi bakubwira ati injyajya ihimwa n'injyamirizi. Iyo umuntu yabaye injyajya cyane, abantu baragera igihe bakamumenya bakavuga ati ntacu tubesha. So none rero ku bantu bazi ibiriko birabera muri Congo, ko Kagame yasinye amasezerano
yo kuva muri Congo, na cane cane yuko abantu benshi bavuga ati si u Rwanda ruriko ruragwana muri Congo, hagwana M23, ariko kuki Kagame ari we yagiye gusinya amasezerano? Ubwo ntivyo bari bya bindi Kisekedi yavuga ati jewe sinzoganira n'imbwa, nzoganira na shebuja w'imbwa. Nibaza ko ari uko bimeze, ariko reka turabe namba Amerika ivuga yuko hagati mu kwezi kw'indwi inkotanyi zizoba ziriko zirava muri Congo, ariko uyu munsi tukaba tubona ibintu bishushe. Mwibaza ko ari kubera iki bishushe? Inyishu reka ndayibahe mu busesenguzi bw'iwanje nka Abdul, murabizi yuko ntaza niburira. Inyishu nuko murabizi yuko Kagame afise abantu akoresha muri Congo, aribo bajyanye ibifobagane by'abanyamurenge n'ibifobagane by'abatutsi. Ariko nk'uko mubizi aba bantu hariho ibyaha baregwa. Ibyo byaha baregwa rero ni ukuvuga ngo biragoye yuko Kagame ashobora kubikorera mu gihe ategetswe gutaha, ngo narangiza abatahane abajane mu Rwanda, ntafise aho yobashira. Ngira mwarigeze kumva abantu bakeyi bigeze kuja mu Rwanda, nabone bari abanyamurenge, sinibuka, ndibagiwe umusoda yarimwo muri abo, ngira nabo bari abasoda. Hama u Rwanda ruridoga yuko bajya babarira indya nyinshi. Nibaza yuko yari umusoda yitwa Nambari Rugabisha ninde w'umunyamurenge bakoresheje, hanyuma biba ngombwa yuko agenda mu Rwanda, ariko umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bariko baramubaza ati saba abantu ko bimeze gute iki, ati naho botaha nta kibazo, ati kuko nubundi ngaha badukonsomera ubusa. So rero ni ukuvuga ngo abanyarwanda naho mubona RDF igenda gukoresha abanyamurenge n'abatutsi runaka bo muri Congo, ni ukuvuga ngo nta rukundo ibafitiye kandi nta n'ikigongo ibafitiye, kuko nk'umuntu waramukoresheje gushika yahame n'amaraso mugabo hakagera yaho widogera irasiyo yariye, murumva yuko ico onye ari kibazo. So rero ni ukuvuga ngo ico RPF canke RDF iriko irakora, iriko irafasha abo batwigwaneho n'abandi ba M23 kugira ngo bashobore kumera nk'abakomera ku rugamba, hanyuma igihe izoba ivuye itaye muri bijya birindiro, kuko uko bigenda kose Kagame ategerezwa kuva muri Congo. Ariko niyava muri Congo kubera bajya abantu atazobikurikiza, ni ukuvuga ngo bisaba yuko agira ukuntu abasiga. Niyo mpamvu mubona bijya bimeze uko bimeze. Murabyibuka yuko mu minsi heze, muri iyi minsi umuvugizi wa twigwaneho uwo bita Rugabo ariko aravugira ku itangazamakuru abwira Scovia wo mu Rwanda, yaramubwiye ati nta kanya na gatoyi dusigaranye, turi hagati na hagati nk'ururimi, naho wowe umusada nta kayira badusigiye yaho tworonka aho umusada woca. None ukibaza nimba ibintu byari bimeze gutya, byagenze gute ngo bihinduke? Mwibaza ko byagenze gute? Ku by'ukuri turetse yuko RPF canke RDF igerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo bajya abantu
ntibazoyisange mu Rwanda kuko nayo iratinya ivyo bashobora kugira canke bashobora no guhinduka abansi bakavuga ati mwaradukoresheje none hera aba bakaja kwifatanya na FDL. Ivyo navyo RDF irabitinya, ariko ico yabafashije yarabahaye umusada wo kugira ngo izane ibintu bimeze, twovuga yuko yazanye amadrone. Mwarumvise amadrone y'u Rwanda aguma atembera hejuru ya Minembwe, mugabo n'ubundi uwo musada nibaza yuko ataco wabamariye, kuko ndababwije ukuri mutazi burya FRDC ntabwo yigeze ita ibirindiro. Nukuvuga ngo uduce FRDC yari ifise yaratugumanye, mugabo biranka yuko ibandanya ije imbere ngo ifate n'utwo dupande dukeyi bari basigaranye. Nukuvuga iki? Nukuvuga ngo RDF iriko ibafasha kugira ngo bamere nk'abaguma muri Kongo, kubera yuko murabizi yuko ahantu hose nimba FRDC yarahafashe yarahacakiye ingambo zose, nukuvuga ngo nta hantu na hamwe boronka bacisha impunzi, kandi ahanininya murabizi yuko RDF irira ku mpunzi z'abanyekongo, ibiguma ivuga ati izi mpunzi ziri ngaha zahunze umutekano n'ibiki. Urumva? Hama ntuzenye nayo twigwaneho igaca igirante iboneraho. Urumva rero nta mwanya babasigiye wo gucishamo impunzi. Niyo mpamvu mubona Kagame yazanye zijya drone, ararasa arasubira ararasa gushika yaho arasa no novuga mu mihana y'abantu, ararasa mu mihana y'abantu ngo ariko ararasa FRDC, kubera yuko FRDC ikunda abene gihugu bayo. Avuga ati intambara nimubanze mutekane, ntimugende imbere ntimusubira inyuma, mubanze mutekane, uyu muntu ntatumarira abanyagihugu ngo ariko agwanya twebwe. Kuko murabizi, tuvugisha ukuri, abanyamurenge ntabwo ari beza cyane gusumba abatutsi bapfuye mu 1994, kandi Kagame yarabizi yuko bazopfa. Na zimwe mu ntera hamwe murabizi neza yuko ari we yazubatse. Mwarumvisha ibyo ejo bundi Tito Rutarimara ururimi rwaranyereye yisanga yamenetse, yavuze icyo bakoze ati igihe twategura genocide. Avuga yuko avuga ati duca turavugana ingene gacaca, nukuvuga bo bari bazi yuko bamenye gute ko gacaca izobaho ata genocide iraho. Bari mu masezerano na Havyarimana bariko barumvikana iyarusha, bamenye gute ko gacaca zizoba. Aho ucumenya yuko hari ikintu gihari. Murabyumva? So rero nagira ndababwire ngo Kagame izi ntambara mubona muri iyi minsi byitwa ngo arashushe cyane ariko ararasa gose muri Kongo, nukugira ngo afashe M23, afashe bajya banyekongo bijya bikoresho byiwe by'abanyekongo by'ibifobagane yakoresheje kuguma bihangane kugira ngo niyasohoka akavayo, bobo bazobe bafise utuntu tw'utuguvu bafise ahantu bagifise, hama barabe yuko leta yokwemera kuvugana nabo. Ariko murabizi neza yuko ivyo bintu Felix Tshisekedi yavuze yuko bitazoba, icyo azokora gusa no kubacira urubanza. Ntibabandanye bongera ko n'ibindi byaha bibaza ngo
barafise uko bazovugana na leta u Rwanda rumaze kugenda. Ntibishoboka, jewe ibyo ndabizi ko bidashoboka. N'imiburiburi abariko baragira ubwenge naba bariko barishikana. Mwamwumvise umukoroneri wabo yishikanye akajana n'abasoda 80. Nukuvuga rero ico nico, ariko ico nico Kagame ariko aragwanira. Niyo mpamvu mubona ahantu hose hariya bishushe. Arabizi yuko ariko aravamo kandi ategerezwa kuvamo, ariko afise ubwoba bwaho agiye gusiga abantu biwiwe yakoresheje. Navuga ataba narabakoresheje kandi bafise ibyaha baregwa. Nibatinya leta ya Kongo bashobora kwifatanya n'abansi banje, ahubwo bakaza kungwanya bakankura ku butegetsi, kuko baza amabanga yanje menshi. Nta bindi ijya intambara muri ko murabona muri iyi minsi, suko Kagame atabizi yuko ategerezwa kuva muri Kongo. No, arabizi yuko ategerezwa kuva muri Kongo, arabizi, ariko aritegurira inzira. Avuga ati jewe nigire ngenda amahoro, utwo ncikanye ndaducikane, izi ngegera nazo nakoresheje ntizinyoma inyuma, zigume ngaho. Ziguma gute ngaho warazikoresheje? So niyo mpamvu rero nobwira nk'abantu abantu baguma biyumvira yuko hariho ibintu ngo izo zatwigwaneho, izo za AFCM 23 RDF bariko barakora bindi byoshobora guca intege leta ya Kongo canke FRDC canke Wazalendo. Ivyo bintu ntibishoboka, ntibishoboka na buke buke. Ivyo bintu ntibishoboka na buke buke kabisa. Noneho inyuma y'ivyo murabizi yuko baguma bavuga yuko aribo bafise Minembwe ifiswe nande hagati ya FRDC na twigwaneho RDF M23. Ndababwije ukuri ntababeshe, FRDC ntaho yagiye, iri mu Minembwe. Reka ndababaze akantu kamwe. Abavuga yuko bari mu Minembwe, RDF ivuga yuko iri mu Minembwe, jewe ntabyo ndabona, ariko mumbwire mu mavideo bariko barabereka, boba bigeze babereka kuri hopitale ya Minembwe? Boba bigeze babereka kuri hopitale ya Minembwe? Boba bigeze babereka bahagaze kuri Eglise Katolike ya Minembwe? Aho ivyo bintu mwabibonye? So bimeze gute rero? Nukuvuga ngo ahantu bita Madegu, Karingi, Point0, Rubiko, Ruberi, Bemba, Karongi, Rusatira, Nyamabuguma, Gakenke, Nyaruninga, Mikenke, aho hose n'ahantu FRDC ifise, kandi aho ni muri Minembwe. Ntitwasohotse, ni muri Minembwe. None umuntu ababwira yuko FRDC yavuye mu Minembwe abifatira kuki, canke yatsinzwe mu Minembwe afatira kuki? Ivyo byose ndababwiye, umuntu ataza kubibasigurira neza, abasigurira ati ibi bimeze ukuntu, ntimuvyemere. Kandi jewe nabandanije ndababwira, muri iyo minsi narabivuze, ndababwira ati nukuri FRDC ntirikiratsindwa mu Minembwe. Kimwe nobabwira kandi nemera, wanashaka jewe mvugishije ukuri, nabwiwe n'abantu bibereye kuri tere neza 100%. Ntabwo bariko baratera imbere. Kubera iki?
ni ku mpamvu yuko drone zo mu Rwanda zishaka ukuntu zomara bajya abanyagihugu b'iminembwe, kuko murabizi yuko Kagame bajya ntabakeneye, ni ivyambu akoresha kugira ngo arobe isamake yishakiye. Urabyumva? So rero ntibariho baratera imbere kubera yuko bagumye mu birindiro aho bari bafashe, n'uyu munsi barahafise, ariko ntibabandanya urugamba cyane kubera yuko zijya drone za RDF ziri hajya zishobora kwikika mu kiza zikamara abenegihugu b'abanyamurenge, kandi nibyo Felix Tshisekedi adashaka. Ibyo bintu ntabishaka. So arya amavideo rero mubona babereka, none tuvugisha ukuri, hajya ahantu mwabonye Sematama ni muri santere ya Minembwe. Ni muri santere ya Minembwe hajya mwabonye Sematama. Okay, mwabonye abanyagihugu bari inyuma yiwiwe. Kubera iki bajya abanyagihugu? Muze kwitegereza neza kubera iki aribo baguma bagaruka muri zijya video berekana. None santere ya Minembwe yose ibyo bijiji byose uko bingana, ni bajya abanyagihugu bonyene bahari? Nibo bonyene bahari? Ni mubirabe neza rero, ni mubirabe neza. So nimba babahaye amavideo cyane cyane barakunda, murabizi yuko icyo bariko barakora, bariko barerekana ngo video ngo Sematama ngo Rugabo yavuze, ngo sinzi na wa mushi wabo nambari PC Mavugo ngo yavuze. Ariko ahantu bavugira muze muritegereza ku maso yabo, muraba ubwoba bafise. Nimbura ahantu wizeye umutekano wawe, hacungerewe n'abantu bawe, nta mwasi wawe ari hafi wamwirukanya ari ku birometero 5, ukanura amaso kubera iki? Urabijya nino kubera iki udafise amahoro? Kubera iki badafise amahoro? Ibyo bintu muze mubiraba. Iyo nimba mwararavye Sematama, ujya mugabo bita Sematama, mwabonye afise sante nk'iyo umuntu afise umutekano? Wa mu Rugabo amaze gutakaza ngira nk'ibiro nka 25 mu ndwi imwe, ujya muntu mwabonye ameze nk'umuntu afise umutekano? So bariko baritabara kugira ngo ngira nk'ahashobora kuba hava nk'udusada duke boronka, abantu babo ntibacike intege, ntibareke kubafasha. Ariko ku by'ukuri nta Minembwe bafise. Nobabwiza ukuri 100% FRDC iracari mu Minembwe, ariko ntibikunda yuko ibandanya intambara, kuko Kagame acazana zijya drone kumara abanyagihugu. Harindiriwe iki rero? Hariko harakogwa umuti mwiza wa zijya drone za RDF, kandi nize jewe mu cyizere mfise bivanye n'amakuru mfise, mu mparurire nk'iminsi 3 hama muzombaze ati bigeze he Abdul we mwakubiswe. Amakuru rero nayo nobaha yo mu Minembwe. Minembwe ntifiswe na Twigwaneho, Minembwe ifiswe na FRDC Wazalendo, ifiswe na FRDC Wazalendo na FDNB, igisirikare cy'u Burundi cyagiye kubafasha. Murabizi yuko hari abafise igisirikare cyitwa Serpent Noir, bakagira icyo bita Ibu. Namye numva abantu babigira umugani ngo so ntakwanka kwita nabi, ngo babise ibihunyira.
umuntu akubona mu ijoro mu gihe wewe uri kurarondera itoroshi mugabo wewe akaba ariko arakubona, kuvuga yuko ataco ashoboye uba uriko urihenda cane, uba uriko urihenda cane. Uba uriko urihenda cane. So rero amakuru nobabwira nayo, hama mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Emotion Talent TV, mukore subscribe, like na share. Hama abantu bifuza kuja muri groupe ya WhatsApp ya Emotion Talent Fans, murashobora gutora inimero muza kubona kuri screen zanyu, izo nimero muriko murabona kuri screen, hanyuma mukatwandikira kuri zifise WhatsApp, hama tukabashira muri groupe ya WhatsApp yacu, kugira na cane kugira muze muraronka amakuru vyihuse. Kubera ubu unye nta guhagarara, tugira tuze turabaha ibiganiro n'ingoga na n'ingoga, amakuru n'ingoga na n'ingoga, kuko icari kitugoye turiko turagikura mu nzira. Nibaza yuko dusigaje nk'iminsi 2 kugira ngo duheze ivyo twariko turakora. Nibaza rero yuko bigiye kuza biragenda neza, tugakorana, tukabonana, tugahanahana amakuru uko bimeze. Okay, bakunzi ba Emotion Talent, respect, dusubire mu kiganiro gikurikira.